urazi bro ko bangurira icupa nkaca ndarihinduza amafaranga kugira ndonka yantana canke ayo nzonka icayi bukeye yo niyo life nabaye hari ntibazi ko je yame tutahuza Ego novuga ngo twarahuza samposa ko urasanga umwe duhuriye nko mu masho kenshi show zikomeye wasanga turi kumwe kuri stage umwe agatanga ivyiwiwe undi ivyiwiwe mugaje nta mahera njyabasana umuntu umaze kurya amahera acaye byandika ngaho muri commentaire zo cenda musubiza niyo mpamvu nako ndagukeza gusa ndiko ndahanura abapeti aba journaliste baje buvuba atamaze n'abarandika iki niki bajya amahera basana oya bireke manze mwandike namwe amazina yanyu mu ba journaliste mu fise mu burambe hama inoti sinasi ko muzoyijya hari ama radio nawe nyene asaba amahera abarimvye bato nimuze murabavuna mu basaba amahera make hama banini bafise basa amazina bajya bo bavuga ati umvuga ici canke ukareka jewe umuziki wanje uragenda nararisize bajya mugabo bashase promotion nini bajya namwe musaba menshi no bakora ama concert no abapeti bato usanga ari umurimyi usanga ari umworoza akagurisha agatunga kiwe ugasanga agurishije akagurube agahina gacengenda gukora umuziki no amahera azoyagarutse oya ntibikunda kwera Hello everybody, ladies and gentlemen. Nizere ko mumeze neza cyane. Natwe ni sawa, turaho, turakomeye. Nuko uyu munsi ku munsi dasanzwe twaramutse tugendegwa n'umushitsi ari special yitwa MC Machad. Asanzwe ari mu MC, asanzwe ari mu journaliste yose. Muramuzi ni camamare nk'imuri isamahoho yarigaragaje. Niwe tugiye kwakira. Ariko imbere yuko tumwakira nashaka ndabasabe abataragira subscribe uri umwanya mwiza subscribinga kuri YouTube channel ya Akiwacu Media. MC Machad ndakwakiriye. Yo ndakuramukije bro. Umeze neza? Ya ndameze neza. Ego. Nawe ariko baraturaba hariya nizere ko umeze neza. Bana jewe amaze kumvuga nitwa MC Machad de la Capitale niryo zina ryanje. Narenga ko korayo kubayaze ni sawa. Ya je ndameze neza. Ego. Dukubitiye ka presentation kawe Machad. Showboy MC Machad de la Capitale ulimaka la mamu chichi 7 katisi katinda load akapuri chichi kapuri desa shada bado la bati amurani fire bari tu ya garatu byakara comedy master the bad man the best the fights no fear dance so the Babylon ba mind pia na mana you know what it is up mzee urakazi ndarenze komera sasa rero uyu munsi nashaka mbwira abantu batakuzi uko je ndakubonye abamubona ku ma stage menshi barabona umengo nyene umuntu yobagara cyane ariko siko biri ari hambo n'umuntu nyene yavugisha neza abantu naho bo babaciriritse Machad ndagukeje kuyo nyifato nziza asante sana none kuri isugare kuberiki yisi regase yiwacu yisi turarengana naho bufise ibintu birenze naho uba wararenganya abandi kuvyubufise canke iki mugo umuntu afise ubwenge atahora yuko teza kwicisha bugufi kubera ntazohaguma yawe tutazohaguma twokwigira ibihangange kubera twitwaje amazina twitwaje ibyo dufise muga turi ngaha mbona umengo twese turangana ego ariko Machad hariho beshi bamaze kugera kurugezo mugeze ko bakuri yajya ama stage bacabona umengo ebana ndakaze ndarenze ukumva nibirenge batoshira hasi ariko wese kumeze nta muntu arenga ndabisubiyemo oya nta muntu ashika oya kwisi ntushaka gushika nabo buguha amafaranga bakaguha ibiki bakaguha amazu bakaguha ibiki ntuzofushitse kwisi nta muntu ashika oya uzofungure akaronda guhaye ushake uzuza inda yawe uravyumva bukeye urasonza tu cyane uzonywe uturitse wana nambuko biti icupa cyangwa ugira iki unywe no gutambuka vyanke kutambuka ndakurahiye mwisho tu ejo uzonyote guzoshaka kongera kunyote ngo amazi menshi uzuza indi nyote ejo urasubira kumva inyoto none wumva gasha wumva ivyisi wo bimara ntibibaho ivyisi ntibimara ego nta upfuye abimaze ndavyumva none uko onye niko twe tukuzi none gute we uyizi twe tutakuzi nizi mwe mutanga ego oya kawaida umuntu n'abategezwa kwimenya ushura kubunza uku wawe mugabo nanje nkaba nizi kwiwanje numva nije nimenya hako wewe umenya aho gumenya mu vy'akazi timata dakora ibi nibi ndamuzi kuri ibi mugabo muri je uko mba nitwara nije neza kubimenya sawa uri mu journaliste ariko kongera kabana mu MC ngo natangwe ndabivuga nashaka mbaze ibyo byose wabigije mu gute byatangiye gute
yo je ko nabije mu rugendo rurerure bro ko naje mu muziki ko naje mu vyaba kuba umujournaliste n'urugendo rurerure natanguye je nkiri umwana aratamba yego ya sinzonye na look yanje muri ko murambona barakubona wana kumengo uri star nari umusani n'ubundi nyene hari n'abantu baririmba turi hamwe aho guca umengo ni je ndirimba of course kumbe ndo mu journaliste yego so uri ikintu kihari nakuze uko nkunda music afite nkora ibintu biri mu maraso sinkora ibintu byo kwigana nakora si ibintu natanguye nkuze ni ibintu natanguye nkiri umwana inyuma ko mu journaliste imbere ko mbu mu journaliste narabaye umuririmbyi 2015 muririmbyi Machad ndafite indirimbo nka zitatu mu gico gihe mbona aba journaliste ni bari ko baranyakira nkaba utuziki twiza muga nkabona ntiba arabantu ngo ngira ngo je ngo dukorane aho nari nkiri kwishuri ngo kugira ngo je dukorane ngo bana ngo manzo mpengo kunuku canka kunuka bagashaka kugara nigena kubwigugara kweli yego ugare kuri iyi si ntushaka kugara oya harabadusumvya amazina kera batakihari harabadusumvya amahera bari mu kuzimu none natwe bahuze ko nawe uzobakurikira kandi ntaco babarusha bavyumva nawe muri ubwo buryo eri nayi wanje ni ndende bro kugira nitwe MC Machad vyaratwaye umwanya munini yego ewana ntangura kuba ico gihe ndahize ishuri nyuma yo gukora umuziki ncamvuga ati ndabivuyemo cangira indoto bivanye n'ingene nakigwa n'abajournaliste yo kuzo mu journaliste nanje abo merci banteye intege yego sinako mu journaliste batanca intege yego ewana ncangura nyene mba ndi kwishuri ndi mu guheza amashuri narakunda audio visuel nikurira aho twiga abone ibintu bakora mvuga ati ikigwa nafashe nico yego nabigenze uko ndabo mu DJ umva naraba umutamvyi yego narafise amatimu narabaye umuririmbyi narabaye mu DJ rero kuri cyo DJ candayikorana n'ubu MC yego hano naba mu Kibenga benshi barabiza abantu nk'abo mu Kibenga niho hantu natangiye kwandikishiriza izina nabo baza nk'abantu batwara mu Kibenga MC Machad ninde bokubwira wari baranze mu bwana niho hantu je navuze ko nakoreye basu ubujanja bw'iwanje gushika naho nitwa MC Machad so bigenze uko ndabo mu MC bukebuke mu vy'ubu DJ mgenda ndabo mu MC abantu bacara bikunda sana ati bro ofisi twigiza kujya ubu MC cyangwa nza ndavanga mu indimi zitandukanye nagushika nawe ntangura ndasatira umuji nawe ugendamo n'amaguru kubera nta mahera nari mfise nashobora gutembera umuji mfise icyo gihe ndagura microphone natangiye kugura 50,000 icyo gihe yari amahera menshi 2016 uko maze je natangiye guhiza ishure neza 2017 uko mpeza humanite bigenze uko ndagura mic nayitemberana aha muvire mu bubare mva iyi club nja mu yindi urazi bro ko bangurira icupa nkaca ndarihinduza amafaranga kugira ndonka yantana canke ayo nzonka icayi buke yo niyo life nabaye so birama kudaca ikintege ndavye ukuntu abantu banyikira iki vy'ubu MC aba MC ntibari bwabe na benshi umva nabitanguye nkiri umudogo ndumupeti abo babitangura bakuze so biraryosha akazi kagatangura uri umwana no kuvuga ko jerere bindi mu maraso bya byo kuririmba namuntu ashaka kunkanga na live ndayikubita gusa nuko nanka ko shaka kuja mu bintu byinshi bitabe mba ndiko ndavanga ibintu kora nihaye gusupportinga abaririmbyi nkuko je nanje nasavye support barayinyima uravyumva ngira umutima gusupportinga abaririmbyi maze gusupportinga maze guca mu buki wanje ni benshi sana ni benshi je natangiye gukora kuri micro nkora ikiganiro ku bihe by'aba D1 ibihe bya Love Music ibihe bya Linoji ibihe by'aba Olege niho natangura gukora kuri mic nkora ibiganiro by'amakuru hari kuri FM kamubwe big up sana chapeau kuri FM niyo radio nuvuga ko yampaye umwanya nakora n'ubwo MC kuri radio tugiye mugabo rero ndiko navuga ko natemberera mu bubare intembera na micro hari gihe bavuga ati umutipe nave ngaho ikindi kimugabo atazi ikintu kindi muri jewe nico cangize Machad naco sikindi ni impano burya gukora ikintu ciyumvamwo ufise impano yacu uyiyumvamo biraryosha sana naciye nsanga muri ibintu byose nagenda nakora impano ya mbere je mfise n'ubu MC ego ubu journaliste nabwo nyene ndabukunda cyane mugabo ubwanje nabaye je kubera ibyo MC nivyo byansohoye ibintu nk'ivyo
cyangwa mafasha abaririmbyi hari abavyibuka batavyibuka hari abaririmbyi bandirira muri abo ndiko ndavuga bagafukama muri ico gihe nari nabandi nko muri stage mugabo akavuga ati bya mu petit kumenga arakaze kuri micro bakansaba tuvugiriza akaziki hari amaradiyo utaja kudafise izina mu izina bakariro nkariko biciye iwanje aho busaba iyo generation ndiko ndakubwira bakaronka izina biciye iwanje bakaronka handi hantu bakora ibiganiro biciye iwanje kubera handi ntibabemerera kubera nta zina bari bwaduze bari bakiri hasi sindabasabye ngo bavyibuke oya ahubwo ukora iciza mazi uzuteze imbere nawe uwagukora iciza nawe uzikorera abandi so mwaho sinari nkiri umupeti ngena ndapambana gushika n'ubu ndamaze gukora ibiteramo byinshi murabizi sinovuga umva ndiko ndaca ku mayange sinovuga ngo ndayimara ivyo naciye ndazi ko nagiye n'amaguru muri ville ntaha n'amaguru kubwo kurondera izina rirarondegwa so mwabona ndiko ndinyura nk'agafana yego narakoze wagyubatse yego ndavyumva amacadi yego bivyo naguciriyemwo yego ndamaze gukora show ya Chameleone ndamaze gukora show za Harmonize ndamaze gukora show za ba Rayvan ndamaze gukora show z'abari n'ivyo banyarwanda ba Ishkevin ba Bushari bande ba Pacango tumaze gukora na MC Lucky mu Rwanda byose n'ibintu agenda ashika ko ntazi ko nzoshika ko ndamaze gukora n'abaririmbyi ba Ishbaba kuva Tanzania aho tumaze gukora na ibiganiro canke ivyo MC so je n'ibintu mu ndoto zanje nibaza eske nzobishikako ariko nkabishikako nuvuga ko ba Farias turamaze gukorana bakidumu turamaze gukorana ama concert nta muri mvyo nga mu turakorana concert yego abo nshingira ko ndabigisha nk'abaririmbyi bacaruka bagire bazogira indero ntibaze barakangwa n'ama 6 aya ugasanga nk'ubuje kidumu twicaranye na ugasanga ari karanyu bahubwo nije no mwubaha cyane mugasanga umuririmbyi wakakanya arabagiye naho wamukuye ahubwo hakukubaha akakubaha ukamengo atakubonanye Benz cabona kumengo wataye umwanya cabona kumenga arakurenze sana ahubwo bemwibuka iyo mwavuye cyane birafasha sana twese dufise histoire ndende ndazi ko nta muntu ashobora gushika kure atamanjije ace hasi so revyo novuga cyane niyo nkuru nshishije ko ivyo nagenda ko ndazi biraza kubaka abantu benshi cyane ushabwira ko nibazo vya merci beaucoup ego ze yuko warashatse kuririmba ariko kubwo aba journaliste batakwereka baraguca intege urabiheba reka ndabifatanye n'aka video Big Fizzo yakoze mu misi heze abo mbere apana kubiheba batumye jewe abo ngira ishaka sivyo yo kumva ko nanje no umujournaliste abo byo kurimba nkaca ndabiheba nkaca mfasha nanje ugwaruka rukiriri tugomaze gufasha ntigwinshi maze gufasha abiti benshi hari n'abari hanze aba ba DJ narabafashije narakoze ibiganiro by'ubu DJ by'ubu MC nyene mu radio hari aba DJ naho ibiganiro bibereye za Kenya bibereye hehe hari abandi bapeti nage abenshi bankurikiranye nkitangura umwuga barabizi nuko nari kumvuga rero ko video Big Fizzo yakoze mu misi heze avuga yuko hari aba journaliste muri mwebwe bamwe batori biturire canke bakavuza abantu nyere bakaze nkuko babivuze none nka Machadi nk'abo bantu musanga umwuga bwo bameze nkuko onye wewe ubibona gute ubona umuziki uzoshika hehe habo bakirimo Wazi kintu kimwe no babwira abantu muri ko murankurikirana yego dufate nka twe tubirambiyemo ego sindaramba cyane kubera je umwuga wanje ndawumazemo imyaka 5 ndi umujournaliste hatanga ibyo BMC nibyo ndambiyemo ndayimazemo imyaka itari mike wari BMC ntangwe kukorera mu bare ntaraja ku stage so nisho kintu Fizzo namba y'abara kivuze se wenyine kivuga kenshi tuze turatahura hari gusanga kenshi ari n'amaradi arihisha iradi ivuga ati twebwe kugira ngo umuzi kuce ngaha turihisha amafaranga uwo mwanya ntazo wari umujournaliste afise ikoso shoke ni fako tugitahura ari gihe ushaka ko umuziki wa ucamo nk'inciro zingahe hari amahera utegezwa kuriha ku radio so nkaca mvuga ati namara umujournaliste uciyubaka dufatira abapete benshi ari abajournaliste batigeze bavyigira je mu mwanya we wanje kugira ngo umujournaliste vyaragora na wamanze kwerekana ko wize ibiki wize hehe ugatwara nyene ivyangombwa bikwiye kugira naho nyine ugasanga hari abantu bahejije unikera nk'ubuje kugira bampakazi natanguriye RFM nkora stage twe warakora stage umwaka wose tana rumuronka tana cumuronka aho se wiri kurondera izina urabyo yaba journaliste bubu akoze kuri TV online cyangwa sibibi sindabinje cyangwa akora ana ashaka kumva ko yakuze mengo ni gihangange no
ntuzombona je ndiko ndigira igihangange nta interview nta muri nivyo ntarakoresha interview ngaha mu Burundi nabo hanze ndamaze kubakoresha interview sivyo mugabo ntuzombona ngo ndiko ndigira igihangange rero abapeti bubu canke abajournaliste bako bazubu baje vyorosha amaradio ni menshi sana uravyumva ahubwo kugira wandika izina uri umujournaliste bice bisaba ukore cyane ufashe urugwaruka ufasha aba batarandikisha amazina sivyo ntufashe ngo ba Big Fizzo bande nabande yego kubavugiriza umuziki ni sawa andika izina mu kujyandika sekonde ufashe urugwaruka aba peti baba bariko baraza bariko barakora urabe ko basohora niho uri kurandikisha izina nahandi ho kwandikisha izina uri umujournaliste kubera abajournaliste barabaye benshi ntuza gusumba umuntu yaryubatse kera oya biragoye sana je naje mwanya bantanguriye barantanguriye ba micro barantanguriye kera bazeye barantanguriye amaradiyo twe ntiyari bwabe menshi mugo yarabaye menshi rero abajournaliste bo bicuno babwira korana inguvu mufashe urugwaruka ubonye umupeta afise impano ewana mwiruke ko ewana mwirukire kugira atera imbere gusumba uko kwirukira baba bamaze kubaka amazina ba Fernando ba D1 bande nabande ba Melanine bande nabande ufashe urundi rwaruka niho uzokora uvuga ati je narabaye umujournaliste sivyo bajya bace maboko yiwacu twarabubatse sivyo mbe namwe ba journaliste bakino gihe muri ko murubaka bande namwe gerageze mwubaka baba peti batarakura nabo nyene bakure so nuko bimeze rero ivyo kurisha ku maradiyo uri umujournaliste utarobaka izina sindabishigikira bugiye kurisha umuntu wewe kwanza nta burambura yabigiramwe aho ntuburi kuriyubaka ahubwo uri kurisambura muguru umujournaliste umaze kubaka izina ubimazemo uburambe urashobora kuvuga ati je izina giwanje uyu munsi mugaje mu pete dafisi note akenye ari agitangura nta note numva ko no musaba oya abakenye shobona umuntu ati we wapi nta mahera wo mengo ndagufasha mugabo wa muntu amaze abikuramwe amahera arakora ama concert akinjiza ama miliyoni ushaka kumubwira ko ushaka nyene ndagutapengire gutukunuku no se nama nabonye waciye amahera sana na wewe kubera iki umuntu yoguma guteza imbere wenyene namburi Big Fizzo igwana urashaka kumubwira match ade kufanya hivi na hivi sibi kubwira ati none zani fan none uri kuraca amahera burayi je ncinguma numye hari twigutahura mugo umuntu atarandika izina ubona amahera no musaba kwero shaka kuvuga ati jenge nafasha abapeti baduge ni fresh ejo bakaguhinduka mo nahuye aho gutavuye mwe barabara bakakugonga witwa umujournaliste uzobaduza abapeti bubake baduge bashikaho bashitse ahubwo uri mwe barabara utavuye mwe barabara yamaze kwigurira akaduka wumva wa mudugije akira umupona gufukamira ngo mvugiriza karirimbo uzobukoze nteza imbere amaze gushika imbere akagura akaduka akitera amakonsera ngaha akaduza izina hayi indirimbo naho yo bimwira gutungisha nkaza kirisese indirimbo imwe nasho none siwe muririmvye afisa amakonsera menshi sada yego ama miliyoni rikara yinjitse kandi munsi ya 10 miliyoni akora nabyumva rero amaze kuduga umuririmvye kenshi abacaruka ewana ndakurahiza gusanga utavuye mu nzira rakugonga nuko vyifashe kweri so rero vyiza gukora nturabejo ngo narafashije umuntu yawe ukore tu ibintu nk'ivyo kabisa ariko nubwo biruko MC Machadi byavugwa yuko oba uri muri bake badafise kumbura ku gatima turabona ufasha abaririmbyi benshi ukabatumira muri studio ukaba posta kuri page yawe bikagenda neza ubwo siyo mpamvu kumbure wewe udasohoka cyane kubera bo batagufumbatisha ntasohoka cyane ushaka kuvuga uja muzabura nkuko tubona aba bandi bantu ibura Yesu ni bro ni ikintu cyose ni connection sinshaka none abaririmbyi afite amazina akaze bataraje burayi ikintu cyose n'umwanya wacu ego kuja nzojayo nabandi bagiye ntaco batanze ego connection ni barazi ko nshoboye akazi barazi ko nabaye MC bakeje bandusha amasho maze gukora ngaha mu Burundi n'ubu ndafite amasho ngiye gukora vuba namba ari hari umuntu azonyiyumvira akavuga ati ndagujana iburaya ni fresh azoba hagetse abantu baragoye ntushaka kujiburaya ngo ugibura ko nyene atamuntu agutwaye ego oya atamuntu akwimvira ntikiba ni connection urondera hamwe kajaye sivuga ngo ugenda ngo kubera ibikorwa no abamaze kujose kwera ngo bafise ibikorwa byinshi icaki ni nyine kuvuga ati bimeze gute nakayakoze iki ni sawa mbega twamusupportinga
ibintu nk'ivyo yego mugaje nta mahera njyabasana umuntu umaze kurya amahera acaye byandika ngaho muri commentaire zo cenda musubiza niyo mpamvu nako ndagukeza gusa ndiko ndahanura abapeti b'abajournaliste baje buvuba tamaze n'abarandika iki bajya amahera basana oya bireke manze mwandike namwe amazina yanyu mu b'abajournaliste mu fise mu burambe hama inoti sinasi ko muzoyijya hari amaradio nawe nyene asaba amahera abarimvye bato nimuze murabavuna mu basaba amahera make hama banini bafise basa amazina bajya bo bavuga ati umvugije canke ukareka jewe umuziki wanje uragenda nararisize bajya mugabo bashase promotion nini bajya namwe musaba menshi no bakora ama concert no abapeti bato usanga ari umurimyi usanga ari umworoza akagurisha agatunga kiwe ugasanga agurishije akagurube agahina gacengenda gukora umuziki no amahera azoyagarutse oya ntibikunda kwera nuko umuziki ni chance ndo ifu ni chance machad umuziki ni chance ari abantu jenzi bakoze imyaka 30 iwana amahera bateranije acaha kwa kwiyahura ati je haragiye nka 30 miliyo akoze imiziki nka 30-20 mugabo nta n'umuntu amuze muri kati ahantu abaye ubundi agakubita umuziki umwe fye agaca arenga imbibe ndakesera abantu babaho man no ndabeshi no kwemeza je nibaza mugaka Machad je numva ngene yo bari chance ni chance none ubu ufite talent ashaka ufite talent bikanga kupasura birabaho man aho ugasanga uwo muntu ari nimbe ibintu bitabaho umushize haje uraza umuntu azi umuziki aja kuri stage akarimba akamuvugiriza ivyuma aho nyene live agakubita wowe wabazi kuririmba haro abantu nzi ngaha benshi ntushaka kumushira kuri stage umuvugiriza ivyuma ngo arakuririmbira aza ama playback aririmbira ko naho uririmba fresh benshi nzi nuko bamwe nariko mvuga yuko iyi sama ariho wabarose amasho kurusha isama yari heze y'umwakwezi nuko nivyo Fyo barivyo je navyo mparura gusa je mbonye bugari bwinjiye abari sawa kandi umuntu amaye isho canke ntayime ivyo yiwe umuntu amashura abishaka bivanye n'ivyo yabonye shoboye je nta muntu ngenda gusaba ngo nampe show urayimpa bivanye n'ivyo uzi ndagukorera kubera je umpaye show ico nshira imbere ndakubwira ati sinkene kijya show ihomba ndakubwira ama strategy yose nta bantu bafise ama page twazinanye bose turazinanye nta maradiyo je ntashikayo ndashikayo ndakubwira ati kandi uzakoresha amahera make kuri publicity bice kuri je nkakubwira ati wantu kunuku hari umu MC afise izina kandi umujournaliste yizegwa cane n'abafana hakobo kwizegwa n'abandi bantu show irimo umujournaliste yubatse izina ndabisubemo canke umu MC yubatse izina irizegwa n'abafana kubera natwe hari abafana tuba dufise bakeneye kutubona canke bakunda akazi dukora turi ku ma stage ugasanga ari baraje bahuruduka bavuga ati wa mujournaliste azobarimo sibi ko mushiramo abandi ba MC mugabo hari ikintu bitanga n'uburambe ujya umuntu afite uburambe mu MC hari ikintu bitanga ku bafana baza mu mashow ugasanga show irabaye neza kubera wakoranye no mu MC wa ariko Machad by'isama yoyo bibaye inyuma y'igenda rya mipro gusa wayo ari kumugina yatuma iswa zitarara ibyo bintu abantu barakunda kuvyihendako bazi gituma vyihendako hari ntibazi ko je mipro twahuza gusa novuga ngo twarahuza sample kubera sanga umwe duhuriye nko mu mashow keshi show zikomeye wasanga turi kumwe kuri stage umwe agatanga ivyiwiwe ubundi ivyiwiwe abantu baca bashaka kudukompara bagira kunuko amipro ansumvye uburambe mu kazi cyo ndakimwubahira je naje nyuma yiwe arasumvye uburambe kuri ico kintu so rero no camvuga sinarosa amashongo kubera ngo yagiye Buraya oya ahubwo ari mu bantu novuga yuko twarafashanya kimya arose ubugara akambwira abantu Machad hari ahantu hameze kunuko umugabo abafana bone bagashira mu mutwe ati wana bajya abantu ntibahuza bameze ukuntu nka burya ukuntu bavuga ngo Sadbingo na Big Fizzo ntibahuza sometime bahuye basangira natwe twaruko je na Mipro so ndavuga ko ni my brother ndakunda akaza akora no baracaka bandanya hari Buraya so ndavuga ko je bucuti burahari hagati yanje nawe kini naco twara yarazitala iwanje yaranyemera kandi no baranyemera nanje nkamwemera uravyumva novuga ko twaraba MC twemerana mugabo ntitwerekane ko twemerana uravyumva kandi no buturemerana mugabo uba ahubwo ntutuvyerekana sana ko twemerana ati bro fresh sana jano ndiko narashaka gukora MC nawe atarose MC
akaza mu bande nyene ati fresh peti yangu ni Bob Izoza cyane naje nkagenda ahantu hakoresho nkavuga ati bro respect wakoze neza so mugivyo abantu havyo bigera babona bibaza ati je nawe dufitaniye ama beef kwera ntitwerekana ubugenzi canke niki hari usanga ariyo strategy yacu twakoresha amakuru nk'amasho ni chance sivyo hari kuntu umuntu asatira uko asatira na Jessica nasatira sivyo kandi sivuga ko je nabura amasho oya amasho narakora ahubwo niwe yaboneka cyane bivanye n'ingene wene ugusatira kwiwe ya nuko novuga nuko banye neza na pro abari bafite amakenga nahere abakiri mu Burundi babanye neza cyane akiri mu Burundi babona ko mego turankana hari umuntu yabonye tugwanya oya ugwankana nibonera mu ngwano gusa nta musi bitwize dutukana aya mga hari gisanga nk'poste sangute nyene uvuga nemuze mutangare n'ubu dukoranye ikintu je na mipro kinini kandi nzogishira ku mbuga bagira ati wana mu brother kuno ibintu nk'ibi ejo ntituziyo tuzohura nawe canke tuzoguma dukorana so nuko man yego Machad mu misi heze ku kinyamakuru kiri hano ntiriwe ndavuga waremeje neza uravuga yuko Satbi mu bari legend atarimo Satbi uremeza neza ko atari mu legend sinamutoye isano yes naco bazi ko namutoye isano yego ahubwo nabivuze ko kugira guma akora cyane ko yamvuze ngo no muri legend ntitworonka kirisese ntitworonka umutu uravyumva oya iyo umuntu mwisi muri legend ubu mugize ikindi kintu kacumengo yarahejeje umuziki c'est comme ça rero bisaba ko abari mvitugiye turabita aba legend tuba turabica mu mutwe ikintu legend wakoze iki mu Burundi ndabona ko menga ahubwo bose saba legend oya ahubwo tubona ko menga bamaze imyaka myinshi muri music tugace tubita aba legend bamariye ku Burundi bamariye ku muziki w'u Burundi hari umuziki uri muri Nigeria hari umuziki uri ngaho muri Kenya hari umuziki uri hehe wacu barashatse gushika ku legend mugani twubita aba legend ahubwo nibakore baba legend twe twita muri legend umuntu kubera imyaka yiwe man kuba muri legend nuko hari ibintu wowe warakoze warasokanye hanze y'igihugu ariko ndabubahira imyaka yabo reka tubita aba legend muri iyo myaka yabo mugabo mu vy'ibikorwa nitwo bita aba legend sabi hamari karakora nabo muri legend nabo muri legend none kubwa Machad muri legend n'umuntu ki bisaba ibikorwa byinshi kuba muri legend hari imyaka ni sawa mugiye imyaka wayikoze mwiki washikanye umuziki he yego nk'ubu je umumenyesha makuru namba ari aba legend na aba legend mu Burundi rero dukeneye yego bafizo bande na aba legend ahiwacu mugabo dukeneye aba legend ku rwego rwo hakurya tubita aba legend nya legend apana aba legend b'abarundi kubwawe rero kuna Big Fizzo atarashikana ibikorwa hariya hakurya uriko uravuga nawe nyese muri legend ni muri legend mu Burundi ni muri legend mu Burundi rero muri legend bivana n'imyaka abamaze mu gikorwa n'ibikorwa amaze gukora ariko Satbi Big Fizzo yaruguruye amashane mu Rwanda araduza abaririmbyi bo mu Rwanda ba Soshimura ba Tom Close bese arabaduza none ivyo si bikorwa Machad abo hakurya bamubonera ko bitume yo muri legend akamiritse ivyo ni bikorwa mugabo byo ngaha hafi ndiko ndavuga nyene nk'umuntu ashobora gukora ibikorwa bijya vya ba Kidumu bande sinaskara aba legend ariko ntitu aba legend bo ngaha mu Burundi baca bicara ntibabagikora kubera baca mva kumengo barabaye ivyamamare kumbe umuntu atazinanye na David adafise nimero yiwe usanga adafise ni nimero ya Diamond yande ucuvuga ngo no muri legend n'aba legend ngahe wacu yego ndiko ndafungura ndani ndanje nuko n'aba legend ahi wacu ubwo tuvuge ngo n'aba legend ku rwego rw'akarere sinaskara aba legend naje sindo muri legend ariko jewe ndo muri legend ahi wacu mu Burundi ariko sindo muri legend ku rwego rw'akarere yego sinaskara aba legend mu mbabari ariko n'aba legend ahi wacu ariko saba legend ku rwego rw'akarere sawa ndavyumva kandi iyo umwana wawe umuteye intege yego ukamumushimagiza ngwe urarenze ejo liko rafungura ni sana ritazi abona ko yarenganya ricama yego umuziki wacu mu Burundi hageze aho dukora hageze aho dukora kore kujya kwa Satbari karakora yego
tukamwita umu legend numva ko azoca biheba ngo je ngo nararenganye erega abaruro bose babihevye bameze nk'abacika intege kubera babita ba legend kandi haraho no kubera iki ba Diamond batita ba legend je murantangaza umuntu uvuze ngo so mu legend acashavura aba nivyo bakene umuntu abavuge neza umuntu akuvuze neza ntutera imbere oya reka umuntu akubwira ati hari ibintu utarakora kugira ngo upambane muronka amamiliyoni mu mashoni muyashira mu muziki mca mugura utuduga mugapohisha ngo wana ngo jewe hari ibindi none cyangwa oya turabandanya hama ndashaka kubaze en general umuziki ubona gute umuziki ni fresh kera byari bigoye nta ma YouTube yarahari kera batembereza ama CD ibiki nibiki umuziki ubukumbuga niho ubonera ko umuntu ari karakora umuziki muri rusanga abafana basigaye bakunda ivyo wacu bakibuka cindege abantu bo hanze baje basane bo hanze burira mu biti sinzi ko warimwe yego warimo mukurira mubona ko bonye mu gitejuru uri ujya ari wewe yego uri none hajya ntumona ko watumara amazi ukurira kweri kubera umunyamahanga abo dukeneye natwe umuriro ndagiye hanze nabo nyine batwakire ku bibuga vy'indege kujya abarundi baho biya bintu byarisha umuziki wacu bakabona ko mengo twebwe ahubwo turabafana b'abanyamuziki bo hanze ukamenga abaririmbyi umwe ngahana abafana b'abaririmbyi bo hanze uravyumva manje rero dukwiye gukora nk'abakunda ivy'iwacu dukwiye gukora kugira abafana bakunda ivy'iwacu kera habaye concert ngaha mu Burundi atamunyamahanga iyo concert wakubita squat mugubu urakora concert wayiteguye neza hakaza abantu kubera ko abarundi basigaye bakunda ivy'iwacu rero ijya ngeso yari mbi kuri mwebwe mukora ku ma TV online ugasanga umengo umuririmbyi wo hanze ni cama mo hanze nje ngaha mu Burundi cyangwa umuririmbyi yavuye hanze none mama bagiye hanze none murabakirana meko muragenda muga nk'umuririmbyi yavuye hanze mugakomiduru ngo ana ngo no mu biti mukajaye mukagukoroka aba cameraman buri nawe urimo wabimbwiye oya mugo urabona yuko muri akanya ubuna haza umuririmbyi wo hanze bijya bindi vy'ingoma bazobireke ndibaza bizogenda neza bazobe barazivugiriza abaririmbyi bo wacu abarundi vyo bavyiza kubera kajya karangana aki wacu kugira bivugiriza bo hanze nabo batwakiye haraburanga batuzanira iwabo ntabihari so twere kuguma dutezanya imbere gutezanya imbere ndakurahiye mugasura guha umwanya abanyamahanga abafana bagasubira gukunda ivyo hanze kugira ngo muzosure mugaruka ubu ibihugu vyo hakurya ntibikivugwa oya ahubwo umuziki wacu hanze n'abatumva ikirundi barakunda imiziki wacu bariko barayumviriza sana za Kenya ndafise abajama barambwira Uganda Tanzania Rwanda hoho iwantu butwe twarinjiye two turabinjirira hasigaye ko dutangura kubita amasho akuze tubona ku mafisha haje kabasani biwacu iwana nyine baboneka ko apana bijya vyo kugenda umengo bagiye mu anniversaire oya batumiwe nyine nk'aba grand kuri afishka mubona nko mu ivyo bintu sindabibona twege kubeshanya usanga umusana ngaha mu Burundi agiye hanze aboneke ku afishe nk'umu grand nyene nk'umuntu nyene igiteramo ibintu byo dukeneye muri kino gihe nivyo two turiruka ko so umuziki mu rusanga umeze neza mufana ufana umuziki w'u Burundi wo hanze ubihoze kwa wo hanze urabishe uwo wacu sigaye uryoshe nuko kwiri baze baravuga na kongereza ubu nabonye ariko barabikora ni fresh bituma umuziki ushika kuri mbwa Machad ntubona yuko hari habaye gusubira inyuma k'umuziki ko mu myaka yahera twabona ba Big Fizzo bugura amashani yari anye mu kugira baduza abaririmbyi bo mu kindi gihugu bamwikora ko kugira babafashe ntibona ko baharabaye gusubira inyuma kijya gihe umuziki wari waduze cyane harabaye gusubira inyuma bivanye n'ingene bamenyesha makuru umwuga wabo ko bawukora kinaco cica umuziki ibi bintu vy'ama TV online ugasanga muri ko mutanga ibiganiro bidakenewe ugasanga aha gupostinga amakuru yo ngamu postinga yo hanze biri mu vyatumye ibizimboga zari zaririsha umuziki ico gihe nta nimboga zari zihari ntizari bwakomere dafra umuziki wacu waragenda kure ibi by'ubudumbi ama TV online ama radio menshi atazi ibyo barimwe simvuze ko ari bose nibi vyari vyatumye umuziki wo hanze bawuzana ngaho ugasanga umunyarwanda soye canke mu Tanzania ngo nakayasoye mugonga hasoye umuziki ntibabone kumengo yasoye bagaca bigira kumengo ntavyo babone so twarabagiye mu mutwe mwebwe mu TV online muri ko murabikora wandanye mubikora mu supporting apana kuhibiganira abantu bandisa amazina gusa rujya gwarukora abapiti bafise impano ashobora kuririmbira abantu ugacuronga aba followers benshi akurimbiye canke kubwiye histoire yiwe sivyo mugapana kwa mufasha mwe bafise amazina canke murondera abanyamahanga ngo mu post ibintu vyabo no na hari impano jeruguruje ari impano nyinshi zizosoka zizotera imbere bivuye kuri mwebwe urakoze kudutera intege Machad hariho saga yaheruka kuba ya sama nibiki saga ya celebre
aho umuririmbyi Fernando yagiye kuri banki bavuga yuko bamufashe nabi ariko mu nyuma aza kubaho indirimbo ya PHB ariko aravuga ku byashitse muri iyo ndirimbo acavuga yuko inshuti ya bose ari yirabura kandi bose bari muri entertainment havamo kumwitwarira baragira kuburana wewe avuga yuko ngo amuririmbye ko yirabura ngo mpaka muri chez Demiri warabyumvise we nka we nambara muri jijugwa wari ubukene gute Machad kandi ubukene yashatse amahera none urisha umuntu ngo akuvuze ko yirabura ntuba wirabura so ikintu gihari gusa wene kubiriki yamuvuze ko yirabura bari kuba barenanye nabasi indirimbo bakayifunga mwana tuvuga ngo Demiri ubushizemo inzara so kubera abaririmbye ukuntu baririmba n'abaririmbye n'abantu batanga message cyete inshuti ya bose ariko usanga aramugera kitari ciza ugasanga igikoreye ujya muririmbye namba ari pici bintu nk'ivyo acavuga ati amuririmbo reka nshama akakantu yego kudisingana c'est normal urabona Bifes canke Fabulov bagenda kwitwaranira ngo waravuze ngo mba hano ngo hatagira idirisha waravuze ngo jewe ngo mfise amaguru ngo agizuku ariko ntu baririmbana folk ivyo nibisanzwe kuba barinanira music is music nama nahantu y'abantu umuziki kubera ko ushaka kugumuvugwa neza no uvugwa neza utene imbere gute vugwa vyose hari abantu bakunda ama comments avuga nabi ajya ni yateza imbere umuziki ateza imbere abanyamuziki bitubanye bumva kumengo ntibarakora mugu ushaze kumuvugwa neza nice ntavugwa neza hari abantu bamuponda nubu kandi ari we mukiza akakubwira ati Imana ntibaho hari abantu bavuga uko akavuga ati Imana irabaho kweli hari abamwemera Yesu arabemera Imana arabwira iki n'abandi batavyemera ivyo bavuga ati ivyo ntibibaho yego uvuga ko rero nta muntu uri umuririmbyi ukeneye kwemerwa kubera iki uzemerwa hari gitazemerwa yego nuko bimeze nimushire imbere ngo mwemerwe yego nababwiye n'Imana hari abatayemera wemerwa imisi yose je umpunzi utamponda utanyisha ntakindi canke yego tugiye dusozera Machad nashaka tubaze mugiye kukubaza wishura yego canke oya Real Madrid irakaze kurusha Barcelona wapi Natasha arakaze kurusha Stanish yego urisiyo no navyutse ndiko ndakubaza niwe uri kurusha ibyo arakaze yego Big Fizzo niwe mwami w'umuziki mu Burundi oya Kidumu ni mkari kuliko Vishu Love cyane gose Big Fizzo arakaze gusumvya Satubi aho ntaco aho sinhanze nyisho kubera ki Machad ni akabazo kanyuma Big Fizzo no Bifes on the floor na Fabulov nani mkari boss barakaze Machad tugushimire kubona watwitavye Imana igumugisha Imana ikuje imbere mu byukora turagushimiye kubona wateteka ukatwitaba mwakoze mukwikirana TV abantu mukunda umuziki w'u Burundi abasibo umuziki namwe sinabazi ko mubaho rero umuziki naco mupfa mu rubanza bavuze umuziki mu manzi zarizo zose niza bapfuye barashamo umuziki uremesha abantu sinumva ko hari umwasi w'umuziki abahabwo umwasi w'umuziki n'umuntu akunda ivyo hanze dashi mbere ko ukunda ivyo hanze akunda ivyo wacu so my name is MC Machad Dora Kabyari abo tumaze gufashanya fresh abamaze kunyemera abo tumaze guhurira ama concert fresh abo tutarahurirayo fresh abo tumaze guhurira henshi big up yego reka tubashimire mwese mwariko muradukurikirana iyi ni Akiwacu Media ndabashimiye kuba mwara subscribinze Imana ibahezagire tuzosubira naho ubutaga peace out